itangazo ry'ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu kurwanya sida ryerekeye ikiza ca coronavirus. Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 30 Ntwarante 2020 ibitaro vyo mu Giteranyi n'ibitaro vya Bumerek vyaramenyesheje ubushikiranganji yuko hari abantu biketsweho ibimenyetso vya coronavirus. Abahinga bo mu bushikiranganji baciye bihutira kubasuzuma no kubafata ibipimo. Mu bitaro vyo mu Giteranyi abantu batatu baje bava mu gihugu ca Tanzania, muri Bumerek nabo bari abantu babiri. Ibipimo vyakozwe muri laboratoire ya INSP byerekanye ko abo bantu bo mu bitaro vyo mu Giteranyi bari baje bava muri Tanzania uko ari batatu atakiza ca coronavirus bagwaye. Mu bitaro vya Bumerek biri ngaha mu gisagara ca Bujumbura bari abantu babiri bari bagiye kuhivuriza. Uwa mbere ni Murundi w'imyaka 56 abanga mu gisagara ca Bujumbura, akaba yari yatashe avuye mu gihugu cy'u Rwanda. Yari mu bitaro kandi afise ibimenyetso by'ibicurane kuva igenekerezo rya 18 Ntwarante 2020. Ugira kabiri nawe nyine ni Murundi w'imyaka 42 abanga mu gisagara ca Bujumbura, akaba yaheruka kuva i Dubai aciye mu gihugu cy'u Rwanda. Yari yaje kwivuza afise inkorora, bicurane n'ububabare bw'umubiri. Ibipimo vyakozwe muri laboratoire ya INSP vyerekanye ko abo bantu uko ari babiri bari mu bitaro vya Bumerek bose banduye umugera ukiza ca coronavirus. Ingingo yafashwe nuko abo bantu uko ari babiri baca bajanwa ahatekanijwe gukurikirana mwe nabo bagwaye mu bitaro vya Clinique Prince Louis Rwagasore. Ariko ico mumenya nuko ubuzima bw'abo bagwayi butabangamiwe kandi bumeze neza. Kubera ko ico kiza kibonekeje ngaha mu gihugu cacu, tugiye kwihatira gufata ingingo zose zo gukurikirana hafi ico kiza, na cane cane duhereye kuboba baragiye hamwe n'abo bantu kugira ngo tubarabe aho bari, tubapime kandi twongere dukingire n'abenegihugu. Nico gituma kandi dusavye abenegihugu bose kuguma batekanye, na cane cane bakurikiza za mpanuro nziza zo kugira isuku no kwirinda kwiyanduza no kwanduza abandi ico kiza ca coronavirus. Murakoze Barundi kazi, inshuti z'abarundi, ndamukije ivyo mukora vyose, mbese ndafuzamo n'umutekano bibarange mu miryango yanyu, bivyo mukora vyose Imana ibahezagire. Ni uyu munsi aho umushikanganje w'amagara y'abantu ashaka gutuma ko abanditsi n'amesha makuru kugira ashobora kubayagira ababwira ingwara ya corona ingene isanzwe ifata n'ingene isanzwe bigenda kugira umuntu ayifate n'ingene twayirinda. Ariko kandi ashaka umugaragaro abantu babiri bashoboye gutuma mu bitaro Bumerek mu gisagara ca Bujumbura bagwaye iyo ngwara. Nkuko mwavyumvise muri iryo tangazo giwe yavuze bagwaye ingene vyagenze n'abafatiwe, ariko anisha kugaruka cyane kungene two kwikingira ngwara. Wenyine asaba kuza kwikingira abarundi, ariko twese bakwikingira ivyo twatwara vyose n'ivyo turimo vyose, kuko vyose twese biraturaba. Mu kwikingira ingwara ya corona umayivuga no gukaraba n'amazi meza n'isabuni umwanya wose aho ugeze hose. Ntuvuga ati no musi nakaravye canke isaha nakaravye, oya, usohotse karaba, winjiye karaba kugira ushobore gukingira mugenzi wawe, mbese nawe wikingire uri kumwe n'undi mukoyaga n'umuntu muha intambwe imwe, imetero imwe, kugira ngo ushobore gukinga hamwe. Harimo umwe muri mwe gagwaye ashobora gukingira mugenzi we. Ivyo byose nibituma abantu dushaka kuma tumeze neza cyane, tutabandera tugira ivyago canke naho kusangira impuzu, gusangira ibintu bitandukanye, ko umugera ukoze ahantu ugwaye wa corona ugumaho nyene ntushaka kuhava. Ibimenyetso by'ingwara navyo vya corona ni kubura impemu mu gitondo vyose cyane, canke kumvurusha umwanya wose, umengwaye grippe, uri kwa korora umengo ushaka kubabara cyane. Ivyo bimenyetso maze kuvyumva egera muganga canke wegera bitabikwegereye ushaka gutabaza ubwo ko bagufasha hakiri kare. Reka ndabifuriza amahoro n'umutekano, ndabifuza kandi kwirinda ivyo muriko murakora vyose muvyirinda kugira ngo mushobore gukingira amagara yanyu neza. Ndakunda cyane madamu twikirazo kwa tubabwira aho bigeze ahanye mu gisagara ca Bujumbura ingwara ya corona ngiri kirakingirwa, mbese ingene twoyikingira tubabwira ku munsi n'ingene twoyikingira n'ingene vyogenda.